gice ca nyuma cy'uno mwaka turafise igitabo ciza cyane cyanditswe n'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi. Hanyuma kino gitabo tugomba twigire hamwe uno munsi gifise umutwe w'amajambo witwa ngo Ezira na Nehemiya. Kubera ko muri shengero ryacu ry'Abadiventiste hariho ibitabo by'ubwoko bubiri, hariho igitabo cy'indongozi y'abakuze hamwe n'igitabo cy'indongozi y'ugwaruka. Tugira twigire hamwe igitabo cy'indongozi y'abakuze, apana y'ugwaruka y'abakuze. Hanyuma kino gitabo cyanditswe n'uwitwa Jiri Moskala. Jiri Moskala niwo mwanditsi wa kino gitabo. Ni igitabo ciza cyane kiza kutwereka uburyo Imana yipfuza gukora ibintu mu rutonde rwiza kandi rubereye imbono y'Imana mu bikorerwa munsi y'ijuru. Hanyuma ikigwa ca mbere mwa kino gitabo citwa ngo gutanga insiguro ya kahise, Zerubabeli na Ezira. Nkuko nababwiye ko kino gitabo tugiye kwigira hamwe, kumbure kuri bamwe atari Abadiventiste batakimenyereye bashaka kubona ko ari ibintu bishasha, mugabo bishobora kuba ari bishasha mu buryo bwo guca kumbonera kure, ariko ntabwo ari gishasha kuko kuva dukura tuvukira muri shengero tuginjiramwo hamye hariho igitabo gifasha bizera kwiga no gufungura umutsima w'ubugingo ku munsi. Rero iki gitabo cyose gifise ibyigwa 13 tuzokwiga muri amezi 3 duhereye mu kwezi kwa Gitugutu, Munyonyo na Kigarama. Hanyuma ikigwa ca mbere kitwa ngo gutanga insiguro ya kahise, Zerubabeli na Ezira. Imbere ko dutangura reka dusabe mushiki wacu dushire maboko y'Imana mu isengesho rigufi. Twicishe bugufi mu mitima dusenge Imana. Amen. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye ukugira neza kwawe, ukuntu watuzigamye ukadushitsa isa no munota tukiri mu mwuka w'abazima, atari uko twarabahambaye imbere yawe, atari uko hari ico twaguhaye bwirukiro, nubihererwe icyubahiro. Amen. None bwirukiro turakweretse uno mwanya mwiza tugiye kunguka mu vyawe, turaguhamagaje ngo ubane nacu, uturongore muri ibi vyigwa tugiye kwiga. Bwirukiro abagiye kubitanga barongorwe nawe uzobukoze. Amen. Wibanire nacu umwanya tuja kukimaramo, tuhave dushima izina ryawe mu izina rya Yesu tubisavye. Amen. Nkuko musanzwe mubizi icigwa cy'uno munsi kwisabato ku mugoroba citwa ngo gutanga insiguro ya kahise, Zerubabeli na Ezira. Isomo ryo gufata ku mutwe ni rya somo bisaba yuko umuntu wese agibuka rimufasha kugumya mu mutwe intumbero y'icigwa. Riboneka mu gitabo ca Ezira ikigabane ca mbere ku murongo wa 2. Haravuga ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze atuhoraho Imana nyenijuru yangabiye ibihugu byose byo mu isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. Ego mune data, Kuro nkuko ubizi, Kuro yari umusirayeli canke Kuro yari umunyamahanga? Murakoze. Kuro uko tubizi yari umunyamahanga. Ego. Yari umwami w'umunyamahanga, yaraserukiye canke yatwara ubwami bw'Abaperesi muri biriya bihe by'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ego. Urakoze cyane. Ariko turabonye ko ngaha Imana yamutoranije ngo yubakire ingoro nde uhoraho. Mu majambo ya kino cigwa reka turabe hamwe umwanditsi amajambo make hano. Yaravuze ati mu nyandiko za Yeremiya Imana yasezeranye ko abantu bayo bazosubira iwabo inyuma y'imyaka 70 bavuye muri Babuloni. Umwami Kuro cari igikoresho c'Imana kugira ngo yemere yuko gusubirayo gushika. Amaze kwimikishwa amavuta n'Imana nkuko tubona muri Yesaya 45, reka umuvye haturabire Yesaya 45 umurongo wa mbere. ngo turabona ko Kuro yimitswe n'Imana kugira ngo ashitse
canke abe igikoresho c'Imana. Mwahashitse mudusomere. Ego Yesaya 45 umurongo wa mbere. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana ihamagara Kuro. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ibi nivyo jewe uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta niwe Kuro, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyurura inkindi z'abami kugira ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe. Amen. Ego turabona yuko Imana ngo imufashe ukuboko kuryo. Ego hano baravuze kandi umwanditsi yavuze ati amaze kwimikishwa amavuta n'Imana. Kuro yasohoye urwandiko nko mu mwaka wa 538 imbere ya Kristo ruha umwidegembyo abana b'Imana wo gusubira mu gihugu cabo no kongera kubaka ingoro yande y'Imana. Muribuka yuko aha tugeze, muribuka ko Abisirayeli bari baratwawe ari nyagano n'umwami Nebukadineza, umwami wa Babuloni. Hanyuma Daniyeli mu gitabo ciwe igice cye n'umurongo wa 2 aravuga ati ngo yamenyeshejwe n'ibitabo biciye mu nyandiko z'ubugishwe n'Imana Yeremiya. Yamenyeshejwe n'inyandiko za Yeremiya yuko imyaka Yerusalemu izomara ari umusaka ari imyaka 70. Aha rero ya myaka 70 ntiyari bwahere, mugabo yari igiye gusa nigomba guhera, bagomba kuva i Babuloni basubire hehe i Buyuda baje kuhubaka no kuhasanasana. Mugabo Imana ica mu mukozi wayo nde Kuro. Hanyuma turabona ko Imana ubwayo yivugiye yerekeza kuri Yerusalemu iti hazokubakwa nkabarira urusengero ntitanguriro ryawe rizoshigwaho. Uni Imana Imana yivuze mu gitabo ca Yesaya 44 umurongo wa 28, ariko yerekana yuko ibyasambuwe ibyononekaye bizokongera kandi kugira gute gusanasanwa. Hanyuma Yerusalemu hongere hategwa iteka kwitwa umugwa mukuru w'ubwoko bw'Imana userukiye Imana hehe mw'isi. Hanyuma kugira ngo duheze ku kigwa cy'uno munsi hari amajambo make nagomba gusoma hano. Aravuga ngo na ntaryo birateye intege kubona abana b'Imana bitaba umuhamagaro w'Imana mu kwemera gukora ibikorwa byayo. Imana yamaze kuvuga ko Kuro ari umukozi wande wayo, niyo yamusize amavuta, kandi Kuro si umwisirayeli, yabahaye itegeko, yabarekuye. Kandi turaza kubona tuzobona kumbura mu minsi kurikira ingene Kuro yategetse n'ababanyi b'Abayuda mu buperesi bw'abaperesi ngo baze batange ibyo bafise nk'ishikanwa bivuye ku mutima babihaba Abisirayeli basubira iwabo kubaka no gusanasana ingoro y'Imana yabo. Ngo nuko abakuru b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'ababenyamini bo n'abaherezi n'abarewi n'abandi bose Imana yateye umwete bava hasi kugira ngo baje gusubira kubaka ingoro y'Uhoraho hehe Yerusalemu. Ngo igikorwa cyacu cy'akaroruhore kiza mu kwemera gushira mu ngiro ic'Imana iri hamwe n'ico yadukoreye no gutahura ingene iseruka mu rukundo ikunda abana bayo. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Intangamara y'iki cigwa igarukiye ngaha. Mugabo aya majambo y'umwanditsi murumva ko n'amajambo akomeye cyane. Muri iki gihe cyanyuma turimwo abantu bakunda hari Imana ishobora kugomba gufasha abana bayo iciye mu bantu tutaziga yuko bogira gute bogira ikintu bakoreye ishengero ry'Imana. Ndibuka turi ahantu umuntu twagize igiteramo cyo kubaka ishengero rw'Imana, haraje umuntu atari Adventiste wo mu yandi madini aravuga ati jewe ndakunda igikorwa c'Imana, ndatanze uburyo bwanje nubaka ingoro yande y'Imana. No kuvuga ngo Imana irashobora gukoresha nabo bantu atari Adventiste atari Abisirayeli, kuko turazi yuko no munsi turabisire mu buryo bw'iki bw'imhemu, nkuko Paulo yavuze mu gitabo c'Abaroma 2 yuko ugukebwa ko kumubiri atari ko gukebwa mugabo ugukebwa kubera nuko
nuko mu mutima rero aya majambo nibaza kara yacu aturaba tutagomba kugira umuntu umwe duhinyura kuko Imana ifite inzira nyinshi ishobora gucishamo kugira ngo ikize ubwoko bwayo ngo igikorwa cyacu cy'akaroruhore kiza mu kwemera gushira mu ngiro icyo Imana iri hamwe n'ico yadukoreye. Imana iriki? Imana urukundo, sibyo gahemwe? Imana ni urukundo. Ivyo rero twokora byose tugomba gushira mu ngiro kamere yande y'Imana ariyo y'urukundo. Ego murakoze, sinzi ko ari ufite inyunganizi iyi ni kuri intangamara y'ikigwa ca mbere kugira ngo duce dusaba mushinga ntaye hano Epipode atwakira umugisha. Po imbere yuko twakumugisha ndafise inyunganizi. Iki kigwa mu isanzwe ni ciza kandi indongozi ndumva irahambaye. Nagira mbere ntere umwete abakunda kwiga Bibiliya. Indongozi baze bayigana umwete kuko ivuga ku bintu bikomeye. Ezira na Nehemiya tubazi nk'abantu babayeho muri kiriya gihe cya kera abisirayeli inyagano i Babuloni. Hanyuma nico gihe tuza kubona ugutabagwa k'ubwoko bw'Imana bavanwa muri ivyo bisagara by'i Babuloni basubira iwabo. Ego abizi igitabo cya Daniyeli ndabibutse yuko guhera muri ivyo bihe ariho ubuhanuzi bwinshi tugenda twiga butangurira hanyuma bikagenda biduga byerekeza ku bintu bizobaho muri kazoza. Rero icyo nshaka kuvuga ni ibintu bibiri. Icya mbere abisirayeli batwagwa ari nyagano i Babuloni, Imana y'abasezerano ati muragiye mugabe inyuma y'imyaka 70 nzobakurayo. Kumbure ntibari bazi inzira Imana izocishamwe mu kubakurayo. Mugo twabibonye nko kumigisha bitubariye iyo myaka 70 igiye guhera murumva yuko Imana yaciye ikorera mu mwami yatwara yitwa Kuro, abari watanga iteko yuko baronka uburenganzira bwo gusubira iwabo. Ivyo bisigura iki? Bisigura yuko Imana izokorera mu nzira tutazi, ariko twumve yuko imwe mu nzira zishobora gutuma ibintu by'ubwoko bw'Imana bishoboka n'abategetsi batwara, kubera yuko bafite ububasha bwo kuboha ibintu no kubibohora. Nebukadineza bagize inyagano kumara imyaka 70 yari umwami. None Imana ikoresheje uwundi mwami nyene Kuro kugira abaho uburenganzira bwo gusubira iwabo. Birumvikana yuko abategetsi batwara nabo Imana ibakoresha ikabagira ibikoresho byabo kuko bafise ububasha ku isi. Iryo nibanga rihambaye dukwiye kumenya nk'abana b'Imana, tumenye ko turi mu isi ibihugu n'amareta bitwagwa n'abatizera ubutumwa bwacu mu gihe Imana ishobora kubakoreramwo bagasohoza umugambi wayo. Iyo niyo nyunganizi yanje mu izina rya Yesu. Urakoze. Namata wundi twoba twugaranye reka tugarukize ngaho ikigwa cy'uno munsi. Dusabe mushingane Epipode twakira umugisha mu majambo aciye bugufi. Murakoze. Urakoze Mana ciri mu ijuru, waduhishuriye ibyakahise n'ibyakubu n'ibyakazoza biciye mu ijambo ryawe nuhabwa icyubahiro. Amen. Turatahuye cyane ingene ushaka gukorera mu nzira abana b'abantu batiteze ugasohoza umugambi wawe. Reka tugusabe kugira ngo ibihe byiza byabaye mu gihe cya Ezira Nehemiya uciye muri Kuro ugatabara ubwoko bwawe, n'ubu abana bawe turi mu isi twigorewemo twifuza gutaha iwacu mu ijuru, ukorere mu nzira zawe maze ushobore kudushikana ku musozo w'igikorwa cyawe ngaha ku isi, hanyuma dutabaruke vuba iwacu mu ijuru aho tutazogira ukurira ukundi. Uduhe kuzirikana ubu butumwa no kubyitwaramo neza kugira ngo aya mahirwe ntaza ducike. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen.